mushinga ntahe tukaba tuzanwe n'igikorwa cyo kumugarukirako nk'uko musanzwe mubizi umugwi wacu ko ari uw'abanyarukundo ujejwe kurabana mu bibazo bigoye. Nico gituma twaje muri runo rugo nk'uko dusanzwe tubikora n'ahandi, kuko murazi uyo ko ari umwe muri twebwe ari n'umuadimi, murazi yaragize ikibazo, ariko tugasaba nk'abantu bahora babona ari inyuma yacu, iyo tugiye yamara inyuma tukaba twaratevye, ntizabaye ku mvo zatuvuyeko. Ni hamwe usanga dufise ibibazo vyinshi, ibikorwa vyinshi, ugasanga nyene biratevye. Nk'ubu baragize agatima ati noneho none babantu ko batevye bimeze gute nanje namara inyuma yabo. Rero habaye ico kibazo c'uko habaye ibikorwa vyinshi, nico gituma ubona dusa n'abatevye gatoya, ariko ntaco bitwaye. Nico gituma uno musi ubona ko twashitse hano tuje kukugarukirako, kuko twarumvise ibibazo mwagize. Rero tukavuga ati tuje kugarukirako, umutarose akanya ko kuza kirya gihe acaronkeraho n'umwanya wo kuza. Nico gituma ubona ari ico bidukoranije ngaha co kuja kubagarukirako ibibazo mwagize. Rero tukaba duhaye ijambo Venusi abandanye n'ibikurikira. Murakoze. Tugira Imana, tugira Imana kandi hanyuma nutangwa gushimira Imana kuri iyi saha n'imwe itadushikanye ngaha twese turi bazima. Hanyuma nkuko nyene data yamaze gutangura ijambo, yavuze ko ari umwe muri twebwe kandi yari umuadimi muri twebwe, yaca hariya agasha na hariya akurikirana ubuzima bw'umugwi w'abanyarukundo, kuko na twese dukurikirana ubuzima bw'abanyarukundo, suko none. Ariko rero warashoboye gutangaza umunsi umwe w'urubanza twashoboye guhurira ahantu, twese niyumvire ko atari wasivye niho twari, ariko urubanza rwarangiye bitashoboye kumera neza. Vyoba vyashoboye kumenya bake mugabo benshi, byashoboye kumenya benshi mugabo bake barashoboye kumenya ikibazo yagize. Niyumvire ko benshi babimenye ari uko bamubonye liste ati mbe naka yoba yagize ikibazo nyabake, baragiye barahanahana amameshaje ibibazo baragize uwo munsi. Uno munsi rero tuca turavyumva, tuca tucyumva nkankana. Ico gituma nkuko yamaze kubivuga twicaye ngaha muri ino nzu ya bene data bashoboye kugira iki ca kibazo. None rero wamazi yazindutse ageze kure, mwene data wabanye natwe mu bihe mu mugwi wacu w'abanyarukundo, tubana natwe mu bihariya, tugenda hariya Gahongwe hehe. Natwe uno munsi bya bibazo satani yaraduteje mu gace, turavuga tuti none ko mwene data ari muri twebwe vyogenda gute? Hari abandi bantu baca baciga inteke, kumva uwundi arakubwira ati ko rero nawe bataciye amanuraliste ubwo nyine diregiti ibi bintu cubiheba. Ariko nawe wagumije kumuzaza urakura n'abandi mariste mpaka igihe ciwawe natwe kigeze. Nico gituma twicaye ngaha tuze rero kukugarukirako. Rero mu ncamake reka dusabe abajejwe gutanga ibahasha, kuko ico gihe byaba ntitwari twibandikanije ko tuja dukora ico gikorwa. Ariko rero turafise abantu ngaha ntitwazi iminwe gusa, twashoboye kuza tuzanye bwa buryo ca kinini wakoresha hariya mu bitaro, zangendo wakoresha hariya, twashoboye kuba twokwibandikanya natwe bane natwe nk'umugwi w'abanyarukundo bose. Hanyuma rero nosaba muhaguruke kugira ngo dutange ibahasha. Dusaba uje gutanga ibahasha haguruke namwebwe kandi muce muhaguruka kugira ngo tubashikirize iyo bahasha twagendanye nk'umugwi w'abanyarukundo. Tugira Imana. Haguruka namwebwe reka babone ifoto ino niyo iboneka neza. Nikoreko Genda muto. Genda nawe ukore. kadri wacu. Ego kambara.
agaruka umuti karibu Mwiriwe mwese. sawa zaboneka Tugire Imana n'iterambere no gufatana mu mugongo ku mutima wacu wakizuka. Kw'izina ry'umuryango kandi akaba ari umuryango we wanje bamena mbere tubashimiye Imana ibahezagire aho mwakuye mu burondero bwanyu Yesu ahongera imigisha Imana ibahezagire kuko muri iyo bantu bati ngo ndari nshonje ntibagizene ndari ngwaye ariko ko wabigiriye umwe muri barya wabigiriye nde jewe ni kuvuga ibi muri ko murakora nivyo Imana ishima suko none nivyo Imana igirana ishima ndari nshonje ndari ngwaye uraza kundaba nukuri turabashimiye cyane akakigoro mwagize n'abatayitwebwe muze mubagira uko suko none muze mubagira uko naje umufasa wanyu ari muri mwebwe nubwo je ntarimwo sanzwe ndimwo suko none kuko ivyo atanje ndayimuha suko none nize ndamuzi bati désormais ntusubireyo babiheze suko none ariko kubera je bati genda naje mba n'inyuma yiwe rero ndabashimiye mevuye ku mutima Imana ibahezagire kandi bongera inkomezi niwo mwatanguye nimuze murambirwe muze mubikora gusa ku munsi wiki wiherezwa Imana izibahezagire cyane n'abandi hajya umuntu akubwira ati ntuzubwire umwana ngo umuntu akubwira ati ngo uragapfura umukene hari umuntu abakuvu ni kuvuga hajya abakuvumye nabi ari gusika mu kibazo gisama amafaranga bamwe bati ngo akimuhana kaza imvura igizeni ihise ndibuka bimaze kuba inshuro 3 ku masezerano y'Imana nizo kuhemukira. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nukuri nari ndabakumbuye muce mugirana n'ingoga musubize muri groupe nukuri nari ndabakumbuye nasanze mwari barutse abantu benshi Ngabire sinzi n'abandi benshi kuri Imana iduhezagira kandi iradukunda uno mugwi turawusengera siko none yego hanyuma isigaye ngombe kubashimira narabaye mu ngorane izo ngorane nazitanguriye hariya murabizi bamwe narabibabwiye mugabo hari habagumye bansengera Yesu abahezagire siko numvise Livinus avuga ati tumaze gukira iyo groupe bagumye babaza ati yabaye iki vyagenze gute benshi ntibabimenye kuri naragize ingorane mvuye hariya nashikiye ku maserumaha biranka ndagenda mu Rumonge ndasubira mu Rumonge kugeza naho mpindura ibitaro ndagenda handi muga Yesu yarahabaye siko mbere numva twotera ikorasi warahabaye mana warahabaye mana warahabaye cyagiye warahabaye mana warahabaye mana warahabaye cyagiye Imana yarahabaye
yarahabaye aho mama wanje yoza akamfasha aho mwebwe abanyarukundo ndazi ko dufatanye mu nda mwari kuza ati Imana nukuri adimi wacu numukize Imana yarahabaye kandi mwarakoze kunsengera siko none hanyuma ibisigaye navyo ngombye kuhira kuruwa nyene Rivinusi yavuze ati liste mwayibonye ego mwayibonye murazi tugize urubanza ingene tuba tungana turagenda tugatumira n'uwatanze rimwe canke n'uwabihevye kubera gwa rukundo tukavuga ati reka tumwereke ko yogumamwo mugabo bikaca vyanka nukuri bantu b'Imana kino gikorwa tugisengera Imana ingorane ntizishikira umwe zishikira twese aho wodonda gwatahana je mfise ingorane hafise ingorane hehe ni nyinshi mugabo Imana tuyigumeko kandi uri kurasenga muri zo ngorane nyene tuzoza tugushikeko nico twabereyeho kurya nyene ari dukaritwisha zo kwa mushimuko nyene kuko hajya gufatana mu nda nivyo tutaje hakaza umunyarukunda agashika ati pole sana nk'uyu yaraje ati bimeze gute canke uwundi akaza mu buryo bwo gushika muhira navuga ati bagakumva abanyarukundo barazi ko ngwaye baje tukaganira. Nyakubahwa no kuri nagushimiye numvise urazi Kirundi hariho amajambo wavuze mu Kirundi numva aranyubatse abenshi ubu turiko dusuma ivyo hanze tugirante ibihugu twarabijabutse mugabo utakaranga sivyo je ndibuka ngeze muri Tanzania hari umupasteri yaje avuye Gatumba ijambo yatubwiyeho dusanze yatubwiye ati ntimuti mico n'imigenzo none rero numvise muravuga Ikirundi ciza Imana ibahezagire hanyuma rero banyarukundo ndibuka narigeze kubaza ikibazo mvuga nti none ko twiga abagabo turi bake ujya mama ca bimenya ese gitera canke bitakantu aturaza nabo mu Rumonge uzane n'abahariya naho ntobazaniye abaremye irikirabaza hanyuma rero umusiguzi yaravuze neza ati terera imbuto zawe ku mazi ndiko ndababwira ritanga hariho noho ikintu ntagitore ndabesha mugabo kubera mba nishimikije ndi mu bandi ntimumenya ngo ivyo kwaritanga nibi canke kibijanye hanyuma n'ukuri harimo ikintu avuze ati hariho baraharura kabiri kane gatatu nukuri kadusabana imbabazi gatoya umuntu yoba yari yicaye muri twebwe ntituze twemere ko agenda tuzofume turondera ingene dufasha nkuko turiko turafasha ibiriko biraba siko gahemwe n'Imana yo tugayira iyumvira umuntu kwa mwarajanye kwa Kabura kwa Pascal kwa Ritanga munyuma ati nakabaramwirukanye kandi ico duca dukora utujambo duca tuba twinshi ngo reka bamwirukane nuko baravuga n'ivyo muhira atahora azana ngaha mu rukundo ariko je cyo nobona sivyo byose uko vyogenda umaze kumva mu banyarukundo je maze aha muri Kizuka habaye kabiri hose bavuga bati Imana ibahezagire bavuga bati Imana yongereza imigisha aho mwakuye